Ikibazo vyo kunteranya n'abantu ngo ndabikubwire nga kuri kamera jewe ntibanteranya n'abantu. Si kuguteranya no kubaza. Ndavyanse. Aje ndo guterwa amabuye. Kumbona mpema umwuga w'abazima birakurambiye. Mugarahari uretse kumuvuga gusa. Nta n'uhari. Atazumva ngo yaze kuvuga ngo yari jewe. Urakijijwe cyane gose. Kubera muri Yesu nahasanze amahoro, kubera muri Yesu nahasanze urukundo, kubera muri Yesu nahasanze ibyo nari naraburiye ku bandi bose. Okay, iyo ni imvugo y'abantu bose. Ni yuwanje. Oya, bose bakubwira ngo Yesu n'amahoro, Yesu n'urukundo. Iyo ni global. Ndakijijwe kubera nari ndushe n'isi hasko, nari ndushe vraiment. Komereza aho ngaho, duke. Nari ndushe n'isi, yoza ko atanu namwe ntarondeye umunezero mu biyo vya ntaye ntugerageze kwitiza z'abandi. Tuheze ikiganiro. Umutima singira ubwoba singira. Kandi rero bijya kora je ndi mugufi nabonye ngo ni birebire. Oya nta kibazo bijye bijana n'uburebure. Bijana gusa no gukomeza umutima. Ko biba biri siri gukomera umutima naho cya warakomejwe kweri nimba abantu nzi bakomejwe kwa nguvu kwa poli warakomejwe muta. Uno munsi ubujejwe imico n'akaranga mu Burundi ministre aguhaye uruhusha rwo kubusta industrie événementielle mu Burundi ni yahe mesure imwe bofata? Ikibazo gihari nuko kenshi usanga ibintu bikorwa n'abantu bagabikora batabirimo bakabikora bitabaraba. Burya la place irimwo umuntu ayimerita c'est mieux que kwishiramo n'importe qui. Twese turashobora kuba abayobozi ariko ça reste à savoir uri kuyobora mu bintu wumva. Hariya turafite direction y'ibiteramo ntayihari, reka tuyimusabire. Turasabye banyakubaho Mahoro iyambi cyane ndazi ko mwari munkumbuye muri benshi haize igihe kirekire gose nukuri nibazwa nari nabahevye mais bon si jewe habaye ibintu vyinshi amen. Ndabaramukije nibazwa meze neza abakunzi ba Yagateke bariko baraturaba ku mateleviziyo yanyu bakaturaba ku matablete bariko baratwumviriza mwese amuherereye mu bihugu bitandukanye bigize isi yacu nibaza ko mugoye neza kandi n'abanyu bameze neza. Ni Dada Darly kuri mic ya Yagateke ntawe no musifise umutumire umupapa nagira mvuge ngo musore ndahatswe nko kuntu reka baramutse yongere yibwire aba bashaka gukora muri aba batamuzi mugani baza umuntu atamuzi gabasha acandika mu commentaire ko atamuzi cyo tumufuta. Tufise ubashaka bwo gufuta abantu na oya nubundi nasanze ari benshi batanze. Oya bo ni bavuga Clovis ntibakumenye. Nubundi niko nitwa kuri Ciza Clovis. Alias oya nta alias nimwe. None oya bo hasko ryavuye he kwanza. Urasukana amashaka kwikwaza nkavyibagira no musi ndabikubaje imbere ya televiziyo. Je shaka kubimbwire jewe. Ni rasta ukwiye ko ta ugashira ko yakora iciza. Hari umuntu yigeze gusoma acavuga ngo Raskove yebeze. Ni yigeze narimbega ngenda ku numero ya utayifize. Haza Raskove yebeze. Raskove yachazima veyebeze. Kujya nimero mama yanze ngo Raskove yebeze ni niyo nyene yandike. No buse dufise umutimiri hasko tugira tuvugane kubijanye n'ibiteramo mu Burundi. Benshi turagenda tukicara mu concert canke tukicara mu ma festival canke mu bindi biteramo bitandukanye tutazi ababitegura intambamye bahura nazo, tutazi ababitegura ingene bigenda, tutazi ingorane ziri muri uwo mwuga. Icyatumye ndamutumira hanini kubera ko turabona ko harugwaruka rwinshi ruko ruraza muri ako kazi. Uzumva ngo je ndi mu event planner, ndi mu event manager, ngo ndiko ndakora ngo shaka kuzanda ndakora ama evenement ugasanga ashatse kubikora swat kubera ko yavyigiye canke kubera ko abona ingene bigenda mugabo atabizi. Uno musore nazanye akasuka tubwire nk'umukambwe kuko je singira ndabivuge ngo nuko anyumva kaswa bazo evenement mu Burundi je numva wewe mugasiga mbere ndabikubwiye aranteye amashuka twende pole hasko mu myaka 10 iheze tuziranye oya sigyambere kamera ziragahoraho kamera sisho oya urashaka kutukumureka kugira ngo umuteze umwete. Bon bavuze en tout cas bavuze evenement mu Burundi duva Hasko kubera ubwa mbere na mbere ugira ibintu bitonze ubwa kabiri na kabiri uri ready ufite ingorane je witoreye inyishu
naho bari pendant l'événement même après kwanza tugira ngaho ni yahe recette Rasco akoresha mu événement kugira ngo ntihabe ikibazo ntugitorera inyishu ga Rasco no mu buzima bwanje ariko niko bimeze nta kibazo na kimwe muri inyishu no ma événement no kuba mu ma événement ho ikiba gihambaye nuko twarafashe umwanya wo kwiga uriga akarere ukiga aho uri kurakorera hanyuma maybe ubu ababibona babona les fruits z'amasheke menshi yaragira muri kahise yabaye mu makulisa abantu batabonye mugabo no kubisukuri ko gushika no uyu umuntu araciga turaci adapta vrai sinovuga ko ndo wanyuma gose mugabo urumva aho ngeza ndagerageza hanyuma jewe ico nakoreye ko nuko narafashe umwanya wo kwiga mbere yo kubikora kubera ndabikunda nyuma narafashe amakuru yavyo ndavyiga mais ico vyamfashije kwari beaucoup plus l'organisation umwanya iki no kumenya ico bisaba bimwe no kongeramwo ibindi mu vyo tudasanzwe dukora biri basique genre amaconcert amafestival n'ibiki yakazamo n'ibindi bintu ivyo vyose ni le parcours igushikana gukora ibintu cette fois-ci rero babona bakabona menga biratonze biri ku murongo w'umugabo bisaba ko ari igikorwa cy'iminsi yose mu myaka iheze irenga 10 uri muri no mwuga haratanguye 20 okay 20 uri muri no mwuga navyo irenga 10 ugera ntero ko bagitangura cyamvira nk'umuntu agitangura muri 2026 akora 2046 nzoba nkikora muri abikunda kandi akaba yabitanguye urumva harimo akantu kagoye muri evénementiel nico gituma nabidakora benshi parce que ari ababikora kuko babona imitwe y'abantu bakuvumenga birimo amafaranga menshi ico nyine je nagomba cyo tuja ko nta mafaranga arimo oya gusa bisaba kubikunda sino ni benshi none bibuka benshi kaza gakora rimwe kandi ashushe kumwo tukavuga tuyazotwica kandi agahera international pana national tukavuga ati baheruka bazozanira naka ukamureka uti murindi aho intoke gato ntagaruka mugabo ikikumenyesha ubikora bijyanye byarimo no kubikunda nuko urabura uyu munsi neje ukongera ukabona neje ukongera ukabona mugabo ukabona ubikora hariho induru yamivuzwa n'abantu benshi bari muri evénementiel yijanye n'ahantu hakorerwa ibiteramo kuko nibaza ko iyo ufite ahantu hakorerwa ibiteramo hariho stress utajamwo sound lighting niki ni igiki kibuze kugira ngo tugire inzu zikorerwamo ibiteramo nyinshi mu Burundi zisa neza kandi zikuje ivyangombwa kubwiwawe nibaza ko ari bibanza kuva ku banyamitahe abafise ubwo buryo bakabishiramo ko nakubwiye umuntu araprefera kubaka sale 10 za dote na mariage kuko azi yuko buri vendredi samedi azokamara abantu mugabo akavuga ati kubaka complex nini ibiteramo bikomeye agaharura kangahe biba mu mwaka etu ikabona umenga yo batakaje amafaranga mais politique y'amasal d'événement mu bihugu n'amapolitiki aba mu maguverinoma mais sont des politiques gouvernementales zijaho kugira ngo zikeye au plus yo guhereza uburara n'uburamuko abantu guhereza amashure ubuzi ibiki n'ibiki haramwe no gukrea ikindi kintu cyitwa loisir nukoga loisir ifata byinshi iri muri tourisme iri muri hotellerie iri no muri iyo entertainment sivyo no kuvuga ngo
aho plus tubona hariho amahoteli menshi amaplage hakagombye kuba hari n'amasale yugaye akorerwamo igiteramo barabazima nta dufise uvuga ko abanyamitahe bagiye hamwe na leta ari bo bashobora kudukorera ico gitangaza rese genda citi gitangaza kubera bivuze ugiye kirekire cyane gitangaza mugabo si kera nivyo ari gitangaza kera gose oya ibiriko bibitangaza uko kera zariho hari amafiteatre kuri UB uretse neza ku college hariho Odeon hariho Palais des Arts hariho ufite hariho amantu menshi akorerwa mu bintu akazamo rero n'ama centre culturel mu quartier n'ibiki ku ma événement mato donc direct ivyo byose sinzi ku buryo byara ubu bitagihari Amin ubibaza ko kubwiwanje byo nakiriye Amin byarandyoheye nk'umukristo kubona ikibanza nka Deo Palace asigaye ari shengero muga vyarambabaje nk'utegura ibiteramo kuko kijya kibanza cyakorerwamo ibiteramo vyinshi aussi Palais des Arts iribaza ko iryo tituka y'ibibanza byari bisanzwe bikorerwamo ibiteramo bigaca bicika ibibanza vyidandarizamo uwo bifatanya nuko kuntu abanyamitahe bumva boshira mu masale uko bazi ko ari ikintu kiguma cinjiza papo yo kukigumiza ngaho kirindiriye igiteramo ufite urumva bose babigira ibintu vyihuta ni ibintu dukore siko ibuka Palais des Arts iri kiravamo iby'ibiteramo yamamwo amafwa ama expo dokuvuga amafwa yafata igiteramo n'umunsi umwe fwa zifata une semaine 2 semaines hanyuma après mo hakagaruka ibindi ngo fwa ngo yaba Egyptian ngo yaba Kenya bimwinjiriza menshi gusoma navyo ubwo urumva kuri twebwe icyo bijyanyubako yari genewe sico yari kirakora so mugabo urumva byose n'ama decision afatirwa hejuru afatirwa n'abafisi ububasha twebwe atazo tuvuga dufise tubikora ko tuca tukiyaranja muri bya bibanza biri en plein air hanyuma ugasanga kwiyungunganya no kuhakorera bigusaba inguvu double kugira ngo kuhasetinga kugira ngo hashobora kuba ikibanza umuntu ashobora gukoreramo tumenyereye igisata ca evenementiel mu Burundi muri sama ico bita sama haba hari satire haragera ahantu uvuga ati njaha mugu no mwaka ubona ko turi muri sama canke turi mwici nabazi none si sama nyene niryo kino mu Kirundi oya why atama evenement hari nk'iyindi myaka bibaza ko vyo biva ku kigahazwa canke arahari nje ntayamenya kubera gakizwa kaja kubera gakiza nyene urumva ntushoboka kubimenya cyane mais aussi nico uvuze nico hapo indi myaka byaragabanutse cyane parce que muri ayo gukora ibiteramo ari kwiyumvira ku bandi bantu abo ugomba gutumira muri ibyo bintu amikoro yabo ameze gute cyo bakiri mu bintu abarundi bakeneye by'ukuri hanyuma bose ntibabiyobewe uri kuraraba uko ubuzima bugenda buravansa hariho ibintu ujije ukavuga ati ibi tugikeneye kubikora ku bwinshi kameme turabona umenga nta demande yavyo ihari nico gituma rero ubona haba nkenke iyo uko bigenda biraba mugabo uri kurabona ubu n'imiravyo hari imituragare zoza basanga mu kwidi urabuze naho honyora kubera zabaye nyinshi n'ivyo birabaho hakazama kenshi nasanze benshi badategura ibiteramo hanyuma ngo babihereze umwanya hari ababitegura sur place akacyumvira uyu munsi kugira azogikore cyo bivanye n'uko avyumva cyo gituma usanga umengo tuevenemo turabaye twinshi uga twinshi ugiye kura mu neguro yatwo si nyinshi uba warabonye ingene zitegura nyinshi zibona zabaye turafise umurindi novuga uteye n'ubwoba w'aba influencer n'aba content creator
mu kirundi bakivuga gute ico kirancanze aba influencer n'aba content creator aboshi hamwe n'aba content creator bita gute bavuga ngo ba createur de content oya n'abakora inkuru baridoga bamwe yuko badahabwa ibibanza nyavyo mu ma evenement atandukanye akomakomeye aho ugiye kuraba mu bindi bihugu za Tanzania Kenya usanga ata evenement ushobora kuba utaronse umwoshi canke ubusanzwe ari mu content creator wibaza ko vyoba biva kugira ngo ntibaronke ico kibanza muri evenementiel. C'est parce que bataza ngo dutangurane benshi barindira ujya munsi wa nyuma wa evenement akaba ari haba présence alors que evenement iyo usanzwe ukora ama evenement bufise shiro yayo yose du début à la fin hanyuma ukabuze buri kimwe kiri place ngaha so no kuvuga ngo haje mu ico kintu abo bantu baba bacitse ama imprévu nayo ntaba ari obligatoire kuronka haje soit kirakunda canke ntigikunda ahubwo Jekeshe na mandabwane iyo mbonye umuntu ariko arategura ibintu nk'ivyo ifoko mugenda kare kwe mumenyesha kare ko mushaka kuhaba hanyuma akabashira mu byo ategerezwa kuronderera ibibanza parce que bijye bibanza babamwe ni bibanza tuba twashizemo ibindi bintu ifoko tubiyumvirira ikibanza nabo bajamo kugira ngo bashobore kuronka ayo makontenu yabo izo nkuru zabo ce qui est vraiment novuga kibabaje nuko umva umenga kubera ufise iyo title menga ufise n'uburenganzira menga bigwereza laisser passer yo kwinjira muri organisation y'undi muntu uko vyiyumviriye mais c'est pas ça ese turose umurongo ngenderwako iwanje ho barabitse kameme nta n'ivyo mutarira maybe ku ma evenement y'abandi mugabo ama evenement jewe nkora barabizi vraiment tutavuganye kare ico kirundi buri kuravuga muri umwanya ntacyo ico kirundi ntacyo buri kurataho hari abavuga yuko rumva biva no kugasuzuguro nuko iki none barinda kuza kubarondera atari mwe muca kubarondera gahaswa tubarondera kugira baze guparticiper muri evenement peut-être bagufasha kuronka visibilité autre kuko mutabashira muri stratégie ya marketing digital yanyu urazi ko rero na rega bo bakorera ku mbuga izo mbuga natwe tuziryamye ko butse cyane mu bakeneye oya c'est pas à dire ko tutabakeneye mugabo nk'umuntu aje kumbwira ifoko kame mu making sure yuko abo bantu ugomba uhereza inkuru basumbya at least abubwira uhereza izo nkuru banze uce ku ma platform yanje nanje urabe ko abo bantu basumbye usaka umbwire ntituje muri Lovag ngo no kugira ibi no ivyo ugira mba nakoze wowe wabimenye he ko ndiko ndategura igiteramo suko je mba nabirekuye none nabirekuye wowe gatinduka bimenya nuwuhe wundi muntu wombwira ko atobimenya ubu gomba ushikanira inkuru ahubwo ni ya synergie batumva ko twokora ubu je kumfasha ifo ko bakuramo ko baje kudufasha parce que je nshaka ko ikintu canje kimenyekana nanjye nzi uburyo ndabicamo benshi naze batanze you know so nico gituma l'esprit yo kuza menga hari ikindi kintu ugomba kunyereka yuko ntagikoze ivyanje vyopfa iyo no kwiyoza gato ari utuntu twishi twihoza ifoko dukorana ntunyereke ko menga uje kunzura muri ivyo byose igihambaye nuko baza avec l'esprit yo gukorana niho biryoha niho mwumva umenga muri kumwe faut pas ko habamwo esprit y'umukozi n'umukoresha niki foko umva ko nawe ico kintu aragikeneye umuhaye opportunité nawe aguhaye iyindi yiwe kugira ama échange de service harigeze kuba havugwa yuko hariho ukudakorana kuco ariko uravuga ca synergie bibaza ko ari ikicoba kibuze kugira ngo habe peut-être une organisation, une association, une ordre ituma abakora ibiteramo, abakoresha ibiteramo, abatanga abanyamitahe nabo ba influencer bashobora gukorera hamwe kugira ngo igisata ca evenementiel mu Burundi kiduge. Ico cyumvire cyo bakimaze kuhaba namba kitarahaba haba habuze iki?
Ciyumviro kiramaze kuhaba ariko twasanze byinshi mu Burundi muri abo mu mice yose d'abord umuntu aravyuka uyu munsi akihereza iyo title event organizer umukuze we akaca avyuka ejo afise iyo title y'ubu content creator umukozi ne quelque part akavyukana iyo title y'umu influenceuse hanyuma usigura bura ati none ibi bintu bibazwa nde ninde ofet so byinjirwamo nk'uko uko umuntu avyumvise ni kwaza so iyo cadre irabuze hanyuma cadre zose ni cadre zica mu buryo buri legal bafise ingene abantu bazinjiramo canke bakabigiramo mugabo urumva ubwo ruhara toujours suga umuntu ajewe nka raskoti nokora kuko kubera iki garasko misi twama tuvuga ko bihera ku muntu umwe je mbona ari wabwo bishobora shana kubishobora kumva nyene imbaraga razufise imbaraga imyaka ikugita gutoreye ugasanga naka energy nikakiri kenshi n'ibyo ugati kavuga uti reka tujane n'iyi flow maybe ibindi bintu biri essentiel ku buzima bw'igihugu n'ivyafata umurongo n'ibi petete bizotera bashiki mugabo urumva uruhara rwo no gutotona ko bantu babikora canke babikunda canke bavyifuza kujamo bo bahari habura gusa iyo registration yavyo twari muri rusange muri evenementiel y'Uburundi mbwa tugomba tugende muri evenementiel ya Hasco ni Hasco twabonye cyane mu biteramo novuga mvuge profane ndavyita gute vy'iyindi shusho ntamaheze gihe ivyo vya profane biranashisha okay vy'abakozi b'Imana mu bundi buryo hama tatubona Hasco aje muri gospel abakozi b'Imana mu bundi buryo kandi iyo mpinduka cyumviro cavuye he abakwegereye bavyakiriye gute mu kazi kawe n'ivyafex no ntivyafex nibaza ko yabaye revelation umuntu wese arakora akagera igihe yumva naho umuhamagaro wiwe ubindi bintu sinzi kuvyibuka muri iriya myaka gospel yari hasi cyane vraiment byari bibabaje at points n'indirimbo ubwazo ntazari zihari n'indirimbo ntazari zihari pour dire que ibitaramo vyo forget mais ibindi bitaramo vy'ubundi bwoko vyo vyari byinshi cyane uravyibuka indirimbo zari nyinshi cyane ibitaramo byinshi cyane vy'ubundi bwoko kandi twarabikora vraiment kandi c'était bien mais sinzi yo vyavuye vraiment ndabona umenga hari handi turiko turasigara inyuma mugabo kanini nibaza ko navyuwe nuko nariko ndasanta jewe ubundi nkora ibiteramo byose ariko kenshi jewe style za music numviriza n'amagospel sivyo n'amagospel kandi urumva zo mu Burundi apana n'izi zaba bubu oya Semeza Polinere opana na Polinere ya makorari twaturimba adoro mugenzi wanje yitwa Type Miss yose Type ntwari kwe yamubwira ngo umujama Gwarajanga kazukururirimbo ngukimviriye kumvize mugasi muri gospel gusa no muzisanzwe yaraswe ni kumeze izindi vraiment jemba nibereye kure cyane mugabo muri gospel ndarengeje barabanje koza ngurumviza ngo mu gospel y'ababoyi mugabo ntushaka kwibaza ingene zinyubaka ndiye ndirimbo tsiranywa urazi ko zirafise akantu nyene ziba zifise message iri claire iri kintu jana n'ikintu na kimwe so ico gihe prefer usanga nk'ubari akamanyu k'umutima okay gano abunzana ama nostalgie so urumva ico gihe ngaha twari submerge n'indirimbo zaho mu kibano cyane no kuvuga
indirimbo zo mu kibano zari nyinshi ngaha ku buryo no mu mashengero no mu maruanje no mu biki waguma wumva izo mu babanyi n'abakozi b'Imana bari batanguye no gufata accent yo mu babanyi urumva byariko biraba byinshi mais quand même ako ka révélation karazamo ndavugana na bamwe mu baririmbyi n'abakozi b'Imana avuganika bisi ibintu nukuri ntibikwiriye ego ireve turi hahandi ariko identité yacu ndiko ndagira ubwoba yuko mu gihe gito tuzoyibagira tukayibagira burundu ikagenda hanyuma tukisanga twibereye mu babanyi twari twagiye kuramukanya bigahera dusigaye tubayo ahubwo ni kameme harageze ko dufata ibintu hamwe ico genda vyibuka hariho batari bage twavuganye Apollinaire Fabrice badutu Redemption Voice n'abandi bakozi b'Imana batandukanye ndabashikiriza ico ndabashikiriza ico kukuntu je navyo mbona uko ndabibona n'ubwo bwoba mfise bw'ejo hazoza tutazoba tukiro tuva n'umuntu ashobora kuririmba ikirundi ca vrai ca nyaco ngo abantu ngo bacumve kame murumva yabaye processus yatanguye kuba processus yo kuvyura mu ndirimbo kuko nabo hari ibyo basavye byo gukora bimwe baronga amaradiyo barabizi ndabagendera n'abasani nyabona ariko reka dusubire tuduze indirimbo gospel mugabo ziwacu zikirundi tumere nk'aba balance ko ziriko ziribagirwa cyane ziriko ziribagirwa aussi twumva umenga ivyo bishasha bije nivyo bihambaye umenga niko gusenga kwa nyako byarafashe igihe mugabo biraduga buhoro hanyuma n'abajournaliste baranabwira hamwe bamwe bati ariko rasiko babwire nabo bashiremo imbaraga babwire nabo bashiremo effort kuko nitwoguma tubuze za ndirimbo za zindi nyene zidahinduka aheze imyaka ari za zindi izindi nzima ziyongera ko atanumva twebwe ni radio yumbizwa n'abanyagihugu tubahereza ibyo abanyagihugu bashaka nico mba ndacumvise hacaba rero gukora no gukorana jewe ndafata akasabatike mu bindi biteramo by'ubundi bwoko canke mu muziki w'ubundi bwoko kugira nifokasinge cyane kuri gospel hanyuma turakora indirimbo nyinshi zirasohoka z'abarivyo batandukanye abandi baravuka abandi baravyuka byiza cyane byiza usubira kuronka album ya Dudu album ya Bafotwa album za Redemption Voice album za Apollinaire izindi ndirimbo z'abandi batandukanye Victoria's Dimiraza muri rap birakomera Big Zoro birakomera etu ni ikintu numva ko cavyukiye rimwe hanyuma kirasubira kirafatisha kabisa turasubira kubona hagarutse iyo movement ya gospel aho dusigaye tubona ahantu umwaka wasanga uheze atabikorane bambe atabitera mu bibere hanze biba umwaka wose ugahera tugasubira kubona hari ibiteramo kimwe 2 3 4 5 quand même c'est quelque chose bon nanka kuvuga cyane byo mashengero ko bobo zijyana inshingano zabo gukora ibikorane gukora amalouange n'amadoration n'ibiki byose ni inshingano ziwabo ariko kubisora hanze burya n'izindi ngufu n'ikindi gikorwa gitandukanye cyane n'icamashengero n'iciki n'ikindi gikorwa gisaba ayandi mavuta atandukanye na bijya byo mu shengero kuko n'ibintu biba bisaba n'uburyo n'iki so umva
niba byoroshe aussi n'ama studio wumva n'ama-clip video byose bitwara uburyo bwinshi so nk'ivyo bikorwa n'amashengero bikorwa n'abantu mugabo urumva navyo bikenera bisaba izindi nguvu kandi nyinshi cyane nyinshi rwose mugabo aho bigeze no kuri ndashima parce que urabona ko byaduze byaraduze vraiment ku rugero rushimishije ibiteramo n'ijyana indirimbo ntaho uzovuga ngo sinasenze ngo narabuze indirimbo waziruze pe akaba ataramunari bwabikubwiye kandi agushimiye kwica gikorwa hasiko nukuri byaranjyo basi uvuze sabatike jambo nafashe sabatike y'ibintu byose mugabo nibaza ko ari ibiteramo bike vya gospel vyabaye ntaje uretse ko bitandukanye na kera nashanje imbere naba numva umengo kajya kandi bakora kagira neza numva n'ubugenda mugabo narumva nishakira nyene kugerwa nk'abandi nkegumira inyuma byarafashije n'abajene benshi guhita mu yindi nzira byarafashije n'abajene benshi gutahura yuko ndashobora kuryoherwa ntari ko nk'urumogi ndashobora kuryoherwa ntari ko nk'inzoga gusa ndashobora kuryoherwa ndiko ndatamba gospel ariko ikintu nibaza ko cari gikenewe kuko burya gospel nyene naho uvuga ngo Jesse senga iragushira ahandi hantu yonyene ubwayo kandi ugasanga iragufashije tugira ibibazo hasiko nita wishura ntuyumvire cyane ivya hasiko nyene mugabo bimuraba ntegerezwa kwiyumvira sawa boss sawa blaze ikibazo ca mbere igiteramo ca mbere cabaye mu Burundi atari we wagiteguye ukavuga uti yaba ndimo vyaba neza gusumba n'icahe ntacyo ndabona ikibazo byo kunteranya n'abantu ndabikubwire nga kuri kamera jewe ntibanteranya n'abantu si guteranya no kubaza ndavyanse basi wifu okay oya basi cakuba beta ndagikuyemwo basi cakuba beta ndagikuyemwo igiteramo cabaye atari wateguye wari wifuza ko urimo cyane nakimwe ko nibaza ko kenshi bihambaye byinshi mba ndimo hari na byinshi mba ndimo mugabo ntagaragaramo hari byinshi biba ntaba mbonekamo canke bititwa ivy'iwanje ariko input iwanje birimo mu buryo no mu bundi umuntu mumaze gukorana ukavuga uti uyu nahagarika umwuga mu bategura ibiteramo nice ndacyaza besha agenda yo gutegwa amaguru akumuntu kumbona mpema mwuga w'abazima birakurambiye mugarahari uretse kumuvuga gusa nta n'uhari atazumva ngo yaze kuvuga ngo yariciwe nta n'uhari bose umva gusa kimwe umenya mu biteramo ntufekinga kandi ntubeshe ko biri kose giteramo giheze uriyumva ko wakoze canke wakoreshejwe uno munsi ubujejwe imico n'akaranga mu Burundi ministre aguhaye uruhusha rwo kubusta industrie événementielle mu Burundi niyahe mesure imwe bofata kubera bisaba ni process ndende uvuze imwe vyogorana bisaba ko nanje noba nicaye hajya muri ministere hanyuma tukagifunga gushasha urabona ko kundi numva ko bayitwerega niyo nyene bagomba kugabanya ishati bayitatura yose ukayitatura yose ukayunga gushasha kumano parce que birahari ibindi bihugu byinshi birabikoresha mugabo urumva ntibikorwa n'iciyumviro cy'umuntu umwe nibikorwa n'umuntu umwe hasaba structure y'abantu benevyo ikibazo gihari nuko kenshi usanga ibintu bikorwa n'abantu bagabikora batabirimo bakabikora bitabaraba muri ico gihe ivyo bintu biragoye nkaje nkumbwira ngo nje kuvugira abaganga par exemple sinomenye ico abaganga bakeneye usha uyoberwa muga muri événementiel hôtel Gitora si hariho ico bavuga rero bati burya la place irimwo umuntu ayimérita c'est mieux que kwishiramo n'importe qui twese turashobora kuba abayobozi ariko ça reste à savoir uri kuyobora mu bintu wumva hariya turafite direction y'ibiteramo ntayihari reka tuyimusabire turasabye banyakubahwa
dufise umuministre wa jeunesse watwumva ivyo urabizi mugabo ministre w'abajene aratwumva cane ndasaba uyu mubonano hasi kazoshikiriza iciyumviro ciwe kiye tuzoryandike nzori gutwarira ni hafi y'umuhira ikindi kibazo kenshi twambe dufise abatwumva bwa gushira mu ngiro vyamye akantu harimo akantu muguye arashira mu ngiro zogende je ndamuvugira c'est une femme encore une fois donc les femmes non je l'admire nous les femmes on comprend plus que je l'admire beaucoup mon mama nakuze nkunda vraiment mugabo kigisata vraiment nticoroshe biko kidaproduisa ibintu nkuko uburimyi n'ubworozi buproduisa amagara y'abantu avura abantu inkwavu n'inkoko sinzi ngira nico gituma kiri inyuma ariko naco ngira kizoduka turamusabiye direction kasko hari urujone aje kugira ati ngomba créer agence événementielle yoanje ni yahe conseil wo muha ni yahe mise en garde wo muha aje kugira agomba créer agence événementielle ni yahe conseil wo muha yogenderako ni yahe mise en garde wo muha unaibiwa kweki mubirukanaga hasi ko no iyo yari joke ariko mise en garde ni kimwe gusa none ubijemo kubera ubikunda cyangwa ubijemo kubera ushaka amafaranga ni bibiri icyo ushaka amafaranga ndabikubwira kiri kare nta yarimo ukomeza mu bindi ari byinjiza menshi gusoma mugabo bikunda safa bagenda kubaza ikindi bijanye n'ico ukuri kumwe kubabaje abantu batinya kuvuga kuri evenementiel yo mu Burundi nukwaye ukuri kubabaje batinya kuvuga nuko nyene uvuze abakora ibiteramo cyane abakora ibiteramo oya nta mafaranga ari mu Rwanda je ntikubabaje kandi sintinya no kukuvuga kurababaje kuko twe tubona mubandanya mubikora je sindimwo kuko nanje ndi mu babikora tubona babona tubibandanya ufite urumva le souci y'abantu nuko bagerageza guhuza ikintu n'umusaruro wacu ubwinshi bw'abantu ntibutuma umuntu aba yungutse ushobora kuba ufise ubwinshi bw'abantu ukaba wahombye fo nikorera abantu badatahura muri evenementiel icambere na mbere no kubikunda sino nta mafaranga arimo uje uburi ready kuje kuyasohora kibazo ca nyuma mu myaka 10 ubona industrie evenementiel mu Burundi yo biri nka hehe uzobigeze he izo bimeze gute tuzoba turaha nyene Bujumbura muri Bujumbura yagutse nta n'iterambere bibonamo iterambere rya evenementiel mu Burundi zo dufise nk'ama sale yogira ama concert akomeye dufise abantu bava hanze bazogira ama concert ngavyo navyobona bon ugomba ndakubitsa kuri canke turatera inkuru arega dutera inkuru nuko nje ndabona umenga twateye imbere kabisa dufite amasare manini amahena manini cyane abantu 10,000 family shaka kwakira haryoshe cyane twakira abaririmbyi internationale tu ego okay twaje gutera inkuru bwiza kuri nako ntubishakire hiyo myaka 10 n'imike dufate nkingahe ntibirike biraba uvuze ngo muri make turaciye adapta kwa kundi nyene evenementiel mu Burundi nta iri kwiraja twiyadapte ukunyene tupiganishe yivive kuko ibintu bizoba muri 10 ans haba hariho umugambi biba byaratanguye no fiske kuvugwa kunugwanugwa ukumva yuko hano nk'ubu turiko turavuga ko aranugwanugwa arena tusanzwe tuyifise hepfo pani rya Greg vuga arena yukora mu biteramo okay haje nakumva ariko nimba biri ndabikunuganugiye gukora vraiment n'icyumviro cyiza je narigeze kugira intambwe bazana n'igicapo cyayo mugabo ahantu twagomba n'abantu bagomba kubikora twaratawe neza ko bigoye biracagoye asgo iyo ndagize umutumire ndamuha urushaka kumbaza ibibazo bitatu bifise atabifise twaje turangiza ikiganiro ari byo wowe ufise canke turangiza ikiganiro urakijije cyane gose kubera
kubera muri Yesu nahasanze amahoro, kubera muri Yesu nahasanze urukundo, kubera muri Yesu nahasanze ibyo nari naraburiye ku bandi bose. Okay, iyo ni imvugo y'abantu bose. Ni yuwanje. Oya, bose bakubwira ngo Yesu n'amahoro, Yesu Okay. n'urukundo. Iyo ni global. Ndakijijwe kubera nari ndushe n'isi hasko, nari ndushe vraiment. Komereza aho ngaho, duka. Nari ndushe n'isi, yoza ko atanu namwe ntarondeye umunezero mu biyo vya Naye ntugerageze kwitiza iz'abandi. Tuhetse ikiganiro. Uramaze kubona ko no muri Bibiliya Yesu yakize ibimuga mbwa bitandukanye akazura abapfuye. Agahumura n'intumwa. Urazi kuva zura Lazaro ntibasubiye kuvugana. Kubera Lazaro yari yicaye mu ijuru. Yaratanga aje mukuru yavugarukana ku magorwa yo kuyisi. Lazaro gushika no bavuga ati werinde. Wewe wangiriye fe. None burya yarazo hasubiye gupfa. Ndabizi. Yari umutama twabana yitwa Lazaro. Nibaza ko ari we yagarutse. Je nibaza ko ari we yanashaje kwe. Yaje mu nwarashiza mu Burundi. Raski naye ninde sintiza abandi n'ukuri kwazo ca kabiri. Ca gatatu. Tukonje kwitwenga. Ukorera ama web TV angahe mara. Just nabikwishuye ejo nkora web TV imwe ya Gatek iyindi ni iwanje y'ama vlog n'ama morning. Ivyo navyo nibisanzwe abantu nk'abasitari nk'abatwege tugira zibiri. Vlogi. Naye ndakwaza ikibazo ca nyuma. Haize imyaka ingahe unzi muri evenementiel? No gwenda n'indwi pe. Urakotsa arana bavuze ko je ntigeze. Oya. Bazi ngo nza gutembera. Ahubwo no we ntibaza gutembera ahubwo wewe wari muri babandi nita bori muri background. Abatigisi ba serie mota. Mugabo ataguma ku makamera. N'ubundimwo. Fe turumva uje kuri kamera uboneka nk'umujournaliste mugabo jewe ndakuzi mu yindi site evenement kandi ubunya hari ikintu kimesha kunyigisha kurasa bijya bintu ko ngo niwe wenyine ubizi mu Burundi. Amatwe amakuru bijya bintu bisa silence nyinshi byo. Silence ndayifise. Silence ndayifise ikindi ni iki? Umutima singira ubwo wasingira. Kandi rero bijya kora je ndi mugufi nabo nyimego ni birebire. Oya nta kibazo bijya bijana n'uburebure. Bijana gusa no gukomeza umutima. Ko biba biri siri gukomera umutima naho warakomejwe kweri nimba abantu nzi bakomejwe kwa nguvu kwa poli warakomejwe muta Raskobaye uraseze sinashaka duhetse twari dukumburanye tuvuge by'ubuzima busanzwe oya tubije mubazi abatabizi reka tubabwire ko je narasuka twazunguruka twarazunguruka igisagara twabuze iyo tuja turiko tubwira nibibazo byacu mugakiriya gene warofise bikomeye yo niwe nabanje kumuvura bigahera rije ngiye kwivuza okay bazirindire ikiganiro cyari kigenze mugano mvazwe gisubira oya ico nshimira Imana igira neza cyane n'ukuri gose iki kintu nibaza ko hariho abantu babibaza ngo kubera iki wakijije ari nshaka ko munahuma ko ndazimo bike Imana yagira gukemurira gake kandi bidasa n'ivy'abantu kandi nuzoro yangu bivuga ari abantu Imana igirira neza bakaca yifata umenga n'umuhabara gucoreye amahera abazi kubona amahera ucorewe n'umuhabara yabika muri mugovyo ahantu atanumwe yabona umenga utwaye urumogi foba ko Imana ikugirira neza ukayifata nk'uko Imana ikugirira neza fuko ugaragara nk'uko nayo yanje ndayitanga haswa ndayitanga kandi no kungene mbayeho ndayitanga zoza gukaragoneho Instagram yanje yuzuye ndabivuga mugabo navyo ntahe ku televiziyo ndakwandikira uranyishura turavugana vyafashije rero iyo uri kura ivyo dukora vyose twe tumenya ko turi itara kandi warasohoye umuhungu wawe dogo ndavyibutse cyane ibintu by'amamariage ubona gute umwaka naje gusohora tuguma tuba blessing umwaka ubona gute nawe vraiment jewe reka ndabikubwiye twicaranye nga okay vuba nzoba ndi mu makazi weretswe Jesi ndindwa ndere ega vraiment na mafana urabizi ko jewe n'ivy'inzoga buri bundi bingora mugabo kimwe gusa natahuye nuko ari ibintu Imana dukorera
sometimes tukabifata nk'ibintu bisanzwe mugabo biba ari ibintu by'agaciro rero abantu mubana mu bihe mukabana mu bihe bavuga bitari byiza mu bihe byinshi by'umwijima mukazosubira guhura umuco wacu muri mu gacyo n'ubwoko bagake mugabo mukahurira ibintu by'agaciro cyane sana kandi nk'ubu hari abantu batari bazi ko turi aba blessed ndakunda ibintu vya kulise cyane ni ukuri ibintu yababwiye ntiyababesha nico kimwe ega si evenementiel gusa n'umwuga wose ni benshi twabonye baza baduze nk'aba journaliste nk'aba content creator kandi bakagenda muga hariho batwebwe twarabitukiwe barabitubohera barabitugiriramwo nabi muga tuguma twabandanyije c'est comme evenementiel ubu umujene aho uri hose mu gihugu wiyumvira ati ndagomba gutangura iki kintu ntugikore nka carrière ugikore nka passion ko nkunda kubwira abantu kubikunda ukabikora nka carrière ntibizokunda vraiment uzoca ubiheba muko bikora nka passion n'ikintu ukunda umva ushaka je narigeze kwiga imancavuga byo ntibibaho ntimushaka gutahura plaisir umuntu akunda evenementiel agira naho buri hari inyuma ukabona nako barasimbagurika ukabona nako baratamba umuziki wabo za stress z'ameza ngahe urazibagira uvuga ati abantu bararyohewe kubera just ikintu nateguye ukaba witeze yuko bajya abantu rero bose amera yose bazoyaguhuzo yashira mu mufuko nagomba ndakumenyesha ko hari n'ayazova mu mufuko wawe ukayatanga so Hasco urakoze cyane evenementiel n'umuti wangu urarura mugura nyobwa umuti kandi uvura abantu benshi jewe nari narabwiye ari umugenzi nari mvise kera yitwa Jules nari namubwiye ni mu bintu vya mbere mbona nukuzo create igisata cha evenementiel cigisha abantu kwirekura kandi mu bantu bazobigisha nibaza ko ubona Zenobino ari mu bantu ba mbere mbona muzobigisha hanyuma mu bakobwa naho uzorondera Darlene azobigisha ko bijya bintu nukuri bigaragara nk'ubusazi mugabo abantu ntibashobora gutahura therapy irimo therapy yambe therapy sara ni therapy nka vibe ya Jules vibe ya Zeze vibe yawe na ma vibe ya mbere mvuga nti aho utaciye kwa Rojanti ngusimba imiti biragoye kuba yafise kandi arabibaza ngo twabureyo kandi kijya gihe nta n'inzoga mwana uri mu kazozi gwa gute evenementiel ni therapy wikoze uyikunda biragushikana kure so blaze asante sana shimira abantu utanga impanuro ya nyuma n'agasunika rugi mwakoze kunyakira first of all hanyuma abantu nabo ndabashimiye cyane